Acho kusema ngo UNESCO. Je na wichunga kana. Wichunga kana apana ja kumita escrow. Yavuze yuko abahungu bo mu gisagara bazi umweretse amatungo ufise ahubwo acaryama yashatse agupime arabe ko buzima mwoshobora kububa bamwo bw'ubukene kuko yasanga ubuzima bw'ubukene udabushoboye ubw'ubutunzi ntabwo none ubizi gute ko ni telefone ngoresha ko ari yiwiwe nabijua si manager yayinungikiye tutaranabonana aja niona alikuwa anaguhonga telefone gusa none uno munsi wewe nataka kubingiyemo kucunyita gende umwesiko ubu rero wabonye bya bindi yaguhonga yabinyegeje akabigira ibanga ucura mugarukira rero yayi ntari nawe unashukwa mabega unaenda nare none atoye wowe atubari ubwa mbere ngo warasuma indagara ngo rasiyo atanga ikwiriye wowe washawongereza jana cyane meya kubera nyene manager nyene ndafise amafaranga gusa sinashobora kumwereka umugabo wanje ko afise amafaranga yasiga amayira y'ibiharage gasanga nasumye umukeke kame yagasanga nyene ibintu bimeze akaca yibaza bayakuye mu bagabo ya wari umbikoze umwagiza kakwita kuri ndaya kame yaye ambwire no kuri valere y'iryo kosa uburyo bwo ivala je vraiment je suis prêt kuriha cyo giciro kubera ndabe ko iryo kosa no rihanagura rero bandanye imitoma nguyu ngaha anya uramubona mu vyihereze umvisa ntari turi muri inyishu media ni nyinshi ibibazo byose kuba nashimye yuko kubigaragaza vyatanguye muri kamera bere muri kamera nashase nawe nyene ubimfashemwo nije bangombwa abadukurikirana nawe nyene babidufashemwo byereke ivyumvira yavuze ntagushaka kandi je sinzi yindi yeah. Are you serious? Sindisiye. God. Pole sana none ya bege Sali bakunzi ba inyishu media muri fresh muri good so jemeze neza cyane jewe ntareji meze neza cyane nkuko mubibona rero ngaha anye ndi kumwe na manager wacu nganije imbere na madame wiwe ngaha madame manager abantu reje ndaba manageze uyunya afisa amafaranga uraryohewe cyane uramubona ari bisanzwe nyene nibisanzwe ko umubona aho mutaki simesha kweli asi mutaki basi mutaki Barajere umurabona madame wawe nga anyemeze fresh no muisanzo numva nezere cyane gusura ko mubona amaso yanje hacige kinini namubona ese ubwiza afise afise ubwiza we twahuye n'amasakoshi ugenda umuta mu nzu nguragi umvanare bijya bintu byararenganye kandi ibyabaye byarabaye tuvyihoze rero ama rero je ndashaka kuwantumye ko ngaha anye ngo ndaguhuze n'umugore wiwawe ndashaka kumenya niki giki catumye ushaka ko tuyaga n'umugore wiwawe kandi mu gihe urazi ndagusabye kiganiro haronyi mbarira utundi tuntu nyigira ko byinshi mu bisanzwe jewe ni hari bwagereje nangure kuboneka mu biganiro ariko kubera nkirango biba binshizemwe ko nguvu kandi kubera nyene tinigera bitanguje muri kamera nubu ndabibandanye bibandanye nyene kandi nawe uzomenya aho uzobereza kuko je ukuntu wabitanguje kandi shaka n'inyishoka urazi ko TV yacu ari inyishu media ni nyishu ibibazo byose rero nkuko wewe nk'intare nyene kora nk'intare vure mugarabe ukuntu ugerageza kose ugaruza umutima umugore wanje mini gutungoze demo wako mu rudiane sio kuntongozeya je naramaze kumuresha turakundana twarakundanye kandi aho twege aho twavuye ni kure ababwe mu bintu bunyene ariko urukundo rwacu aho rwatanguye ni kera naho tuzi okay lakini alisema gutaki aho mutaki simutaki te umvisa sheri ntukurumba barire bijya byose nakora karagashavu ntabwo nabikoze kubera mbishaka imagine yari kuba ari wewe bijya bintu je byambayeko wewe baza wewe wari kuvyifata mwo gute imagine warahisemo kugenda uratekera amashakoshi yose urava mu nzu uragenda nubandanye rero urugendo watanguye urubandanye hamururangize ko entre nabindi nkeneye mu byukuri hajya uri mu rugendo rw'urukundo umva byinshi ukabona byinshi ariko natahuye yuko ari umukobwa nkunda kandi nanjye ndagukunda nzanyishubetse wiko buranyumvira manager rero alamwa gutongoza ya ku ekra
Rukunda gukunda yasanze ari werega muntu wumva nyene ko mukundana musame basi wapi nico kunda ndamukeneye kandi nagenda rondera abandi arekane na jewe ubu rero amukatiye n'imbere ya kamera amutaki mapema sana simutaki tena rero bica bigaragara rero wewe hari ahantu mwaramuhurira rero nuriyanye n'urupangu kubera umugabo wawe rega wewe wari waramuhishije mbe kubera ko udashaka kumenya yuko wewe wari ufise amakosa kuki udashaka kumenya yuko ariyo amakosa wewe wari ufise amakosa nyabaki je amakosa warabishije nategerezwa kuguhisha nyine ariko ibaze mu gihe wari muri Saudiya ivyo byose sivyo wambwira yuko ninaza Frank ninaza manager tuzovugana neza tuyage kandi tuzobonana ni wanyijejemwo ni wanshizamwe urukundo je ngufise n'umunsi ni warutanguje nibyumvikana none kwera aho sindanakutahura kwanza urumva afise uwungu ufise ikosa ryuko wewe utigeze umubarire tije mboshe ndafisa agatungwa aha hantu ni ntaba nkiriho uzokandabire giza urumva kuba ufise urupangu ukagira urupangu mugo umugabo mubana mu nzu ntugire ikintu umubarire kuri urupangu hari go usanga yari afise ama stress ukuntu azoriha inzu muga akacabona kandi imikwegano wewe na nyene ibyanzo wari warayitiri so ari impamvu nabikoze uko nashaka ndabe ngene kwanza ategerezwa kuvyitwaramo mu buzima twari tubayemo we warushatse kumupima ngo urabe ngo ukuntu manager bariko baragupima ngo ariko ikibazo basanze we cakunani ariko ico gipimo yari kukimbwira basi ariko mbwira numba ari kibazo uko shakungerageza nkabimenya ariko bijya bintu byari bigeze ahantu mbona yuko that is true ntanse kwihangana ariko uno munsi ni jewe natahuye amakosa okay Levre ni watanguje none manager turashaka kumenya umuvuga ngo wewe wasanze gufise ikosa ufise ikosa irihe murakoze cyane ko mijambo ikosa mfise nuko nihose ndomoka kandi umugabo si vyiza ko muga kuturugo umugabo nuwihangana ikibazo cyose kije iyo niryo kosa ama hivi unaona kosa Joshua sema kama ile nyumbani yake hivi unakoya kuprofite umviriza ntare aha rero ushaka je kunyereka mu bantu abakunzi ba INYISHU media babone yuko je mfise amatama wewe tukikonaga na begu kaenda hivi sasa unakoya kuregrete unamuona ko na pesa hivi sasa unaanza unasema kama ni nabwo namubonye yuko afite amafaranga no apana ariko amafaranga afasha mu rukundo uko urukundo nago nyene rufasha n'amafaranga me gusa igihari kinini nuko uyu mukobwa akaba ari wenye twamaze kuba kandi vuba twagomba nyene tuje kuri commune ariko haza shetani umva nikigeragezo cyaci kitujamwo sinzi nibiki bya none urukundo je naguha niko ari gukwiye aho kuma ico kibazo vrimo kangerageza nkuko kubera uraba ukuntu no kwifatamwe none kubera ikimene wacitamo kugenda none byari bisiguri uramaze kubona umugabo aturuga akagenda komo umugabo wahe oyaye yagutanye n'inzu yantanye n'inzu n'ukuri ibaze vrema mugabo wuko ariko nawe aragaruka akavuga ko wewe ugifise ikosa nta kuntu ufise inzu ntumugisha inama umugabo wiwawe ko ufise inzu basi mubarire basi tije afise inzu uraraba basi turondera ibindi mugabo izo stress zo kurondera amahera y'inzu ntizize ziragufata cyane so ndibaza nagusigura impamvu nabikoze uko ni wa ntahuye uriona ni escrow cyo kusema ngo ni escrow je na wicunga kandi wicunga kandi apana ja kumita escrow yavuze yuko abahungu mu gisagara bazi umweretse amatungo ufise ahubwo acaryama yashatse agupime arabe ko buzima mwoshobora kububa bamwo bw'ubukene kuko yasanga ubuzima bw'ubukene udabushoboye ubw'ubutunzi ntabwo bubishoboye none ubizi gute ko ni telefone ngoresha ko ari yiwiwe nabijua si manager yayinungikiye tutaranabonana aja niona alikuwa anaguhonga telefone gusa none uno munsi wewe nataka kubingiyemo kucunyita gende umwesiko ubu rero wabonye bya bindi yaguhonga yabinyegeje akabigira ibanga ucura mugarukira rero yayi ntari nawe unachukua mabegu naenda nare none atoye wowe atubari ubwa mbere ngo warasuma indagara ngo ratio ntiyatanga ikwiriye wowe washawongereza
jena cyane meya kubera nyene manager nyene ndafise amafaranga gusa sinashobora kumwereka umugabo wanje ko afise amafaranga yasiga amahera y'ibiharage gasanga nasumye umukeke kame yagasanga nyene ibintu bimeze akaca yibaza bayakuye mu bagabo ya wewe urumva ikosa umwagiriza kakwita kuri ndaya kame yaye ambwire no kuri valeur y'iryo kosa uburyo guba ivala jewe vraiment je suis prêt kuriha cyo giciro kubera nabe ko iryo kosa no rihanagura rero bandanye imitoma nguyu ngaha anya uramubona mu vyihereze umviriza ntari turi muri inyishu media ni nyinshi ibibazo byose kuba nashimye yuko kubigaragaza vyatanguye muri kamera bere muri kamera nashase nawe nyene ubimfashemwo nije bangombwa abadukurikirana nawe nyene babidufashemwo byereke ivyumvira yavuze ntagushaka kandi je sinzi yindi yeah are you serious sindisiye god Barisa basi uzoyigarukane mu rugo hari gihe yokwemerera wagarutse mu rugo ntaruvu kwije neza no kwikoreza ibegi nkayizana turanavugana ubaranya nkira umva nizanye ibegi konta kwanza icyubahiro mfise kwanza none akabigira kabizi kajya imboga karitse kandi nabwo nshonje nabwo nshonje ndumuhungu ndumugabo kandi ndakora yako ako na nyumba ulikushaenda na begi hivi natawe irudisha ni mapenzi nabwo jewe vyananiye kwibeshaho no kandi aho naje nagiye gupanga mbaye mu buzima bwiza arabona nyene ko ndumbye urabibona ko vraiment ko sinigeze mpinduka unaona kabye urabibona nimbubayo mu buzima bwiza rego guma muri ubwo buzima bwiza bwawe gume yuko nyene urekane na jewe ntubayo mu buzima bwiza none guma yuko nyene the main issue ni kuza jewe kugarukana is what I want nico nyene nakindi shaka gusa umutima wawe we ivyo matunga jewe gusa ntareka nakubwira icyatumye jewe niyumvamo ko no garuka nuko namenye yuko byasanga yari prank yari nk'akantu nk'aka geste cyise kungirira ariko ntabwo bari mu rukundo ko warahubutse birashika ariko rero naciye gutahura yuko urumva karaka kantu k'aka geste ariko umukobwa arankunda afise urukundo nigeze amvanga je nashavuje nuko yoba yaramvanze cyo ngaje ko yoba ariko aramvanga ariko ivyo bintu nigeze abikora nanamugiye ivyo nategeza abikora none there is no any reason yo kuvuga jewe no muheba no I can't no sisho kumwoba sishobora je ndabona ibintu byanyu n'ingora turavuga na kimenye kumva kwanza reka ndabona manager sasa unaenda manager pole sana imbwa yarihuse ivyari bihumye niyo mugana n'abarundi baciye oya ntawe ni wabitanguje ntahozo bimariye ndamukene so pole sana tu pole nawe kugira ibintu dahanuje aya reba kubarira ati manager urumva ndaguhanure basi dusigare turayaga nk'abagenzi ntuzokora ikintu ushavuye zima kamera tuyage n'abagenzi mu nyuma kamera bayizimije ntuzokora ikintu umva zima kamera kwanza tuyage mu nyuma cyane cyangwa ubabaye cyane kubera usange wafashe decision itari demara guto Beni zimisha tu kamera hapa manager ni machungu